Les amis, ikaze ni karibu kuri Nuja Sport. Nibaza ko mumeze neza cyane kabisa aho muri hose ku mpande zine z'isi. Twamaze kuba tugaruka muri sport neza na neza, imeze neza cyane. Ni sport gahuza miryango, gahuza abantu, ihuza abantu benshi, niyo mpamvu natwe turi hano kugira ngo tuganire sport ku nkino zitegekanije no munsi no ku MERCATO agiye atandukanye. Hari rukino gwitezwe n'abantu benshi kuno munsi hano ni Paris Saint-Germain ndetse na Bayern Munich. Tuza kuraba mbega bimeze gute, abakinyi biteguye gute. Tuza kuba tunazuruka ku MERCATO agiye atandukanye, turavuga ku migwi igiye itandukanye nka Real Madrid, turavuga nk'izi za Barcelona, turazunguka za Atletico Madrid, hari menshi ariko aravugwaho, turazunguka za Man U henshi na henshi n'izindi nkuru muza kugenda mwumvira muri kiganiro kidasanzwe cyo kuno munsi. Ariko kandi sinza kuba ndi umwe, ndi kumwe n'umusore adasanzwe, umukomantateri akomeye cyane muri bino bintu vya sport, ari we bita Valles. Reka ndamwakire ndabaha ikaze. Karibu cyane bro. Murakoze cyane. Salama. Bwana Jamola. Yo. Uyu munsi hariho amakuru menshi muri football. Uko wabivuze mu ncamake. Yo. Nk'urukino ruza guhuza uyu munsi ekipe ya Bayern na Paris Saint-Germain ruza kubera mu Bufaransa, Parc des Princes. Yes, ivyo vyose nivyo tuza kuba turabira hamwe muri kino kiganiro cyuno munsi. Valles rero umeze gute? Ramusaba kunzi ba Nuja Sport kama twinjire mu kiganiro rero tumeze neza kabisa. Sawa bakunzi ba Nuja Sport ndabaramukije. Hamajewe nitwa Valles Aldis. Voilà. Abanje ngaha tube hamwe tuvuge amakuru ariko avuga muri football. Twisunze cyane inkino zitegekanijwe uyu munsi. Urukino rumwe ruza kuba igihe cy'isaha 3 mu masaha y'ini Bujumbura. Duhere kubera ni Paris Saint-Germain za kuba yakiriye Bayern Munich mu gihugu cy'Ubufaransa, Parc des Princes. Biza kuba ibintu bitoroshe. Hama bimwe mu makuru ariko aravugwa cyane nko muri Paris. Haro nk'amajambo anatanda ko dushikira ku majambo umumenyereza yakoze, tugerageje gukora analyse turavye Bayern Munich inkino yagiye ikina za Real Madrid yarazera iminye n'izindi nyinshi, tukaraba n'izindi zakinye ni Paris Saint-Germain izo bakuyemwo n'ama equipe yagiye elimina. Wewe ubona gute urukino guno musi ugerageje avake dushika ku majambo abakoca bagiye bavuga n'ukuntu nkino tuzibona? Urukino rubona gute ino munsi hagati y'ino migwi ibiri ugerageje kuraba no kunubwitange yagize mu zindi nkino yagiye igira? Ndavyumva ndabona ko ni nka analyse yo kuvuga nk'abafise amahirwe yo gutsinda hagati ya Paris na Bayern. Je kubwanje amahirwe ndashobora gutanga nka 50% kuri Paris Saint-Germain hamwe na 48 kuri FC Bayern. Kubera iki? Kubera icambere Paris Saint-Germain iza kuba iri muhira. Iyo avantage. Kubera nibakora amakosa bagatakaza urukino, bazoja kuyakosorera mu Budage. Ibintu bizoba bigoye cyane. Kandi kindi naco gituma nk'amahirwe Paris Saint-Germain. Bayern ntiza kuba ifise umutoza wabo. Vincent Company yabaye novuga amajone, afite amajone menshi. Yarakwije amajone 3. FIFA ica iramuhana. Rero ni kuvuga uyu munsi FIFA itangazo yasohoye nuko aza kujana n'umugwi ashike hariya mu kibuga n'umugwi. Gusa hasigaye iminota 90. Ni kuvuga kuri debut y'urukino, iminota 90 kugira urukino rutangure. Ategekwa ko aca atandukana na ekipe yiwe. Aca bamutwara bamwereke aho yicara. Nta na phone aza kuba yemerewe gukoresha ngo avugane n'umuntu. Iyi ni Ligue des Champions. Urumva n'amategeko abada atoroshe, adahegayezwa. Rero ngaho niho mbona avantage kuri Paris
kore ifise n'umutoza akomeye ego urana ko afise n'amateka agiye atandukanye za Barça hose yaraciye ariko aragirana cyane cyane urukino ruza kuba ruhagarariye no ku mutoza ubwenge bw'umutoza rero urumva kompani atabonetse n'uruhombo rudasanzwe kuri Bayern. Ubona ko ni ekipe zibiri ubona ko zishitse muri demi finale zimerita kuko zo zariminye zose zariminye zikonvenka. Urana ko ari Bayern ifise squad imeze neza cyane, ubona ko ari na Paris Saint-Germain ifise squad imeze neza cyane. Hari ikintu wari uvuze kocha Luis Enrique amajambo yagiye ashikiriza, urazi ujya nawe nyene ko avake urukino rutangura bisaba ko amanza kugira shushu urukino. Mbega yavuze amajambo nyabaki ni wosangiza abakunzi ba Noja Sport kugira ngo urukino rukomeze kugira motivation avakeru. Okay. Amajambo yavuze amajambo adasanzwe. Ego. Kuvuga ayo majambo yavuze ku munsi w'ejo. Aho yatangaje amajambo avuga ati Paris Saint-Germain na Bayern nizo ekipe zikomeye i Burayi kandi nizo ekipe za mbere i Burayi. Acavuga ati Arsenal nayo yarakoze neza, ego, ariko Bayern yakoze neza cyane kurusha Arsenal mu gutsinda, mu kuzibira. Rero urumva yavuze ati Bayern na Paris nizo ekipe zikomeye. Acayongera ati Paris twebwe twibona ko turi abambere kubera abantu benshi barabibonye ukuntu dukina, ukuntu tuzibira. Umugabo ariyemera. Kandi acarangiza ati urukino rw'uyu munsi tutegerezwa kurutsinda kandi babona ko ariho bazotwara Champions League nkuko Desire Doué yari yabivuze. Navyo birashoboka kubera ko urabona ko badafise ekipe mbi, mugabo nawe uragerageje kuraba iyo bagiye guhura nayo urano kari ikintu kidasanzwe. Tugarutse kwize ekipe zibiri zitakiri mu higwana ya Ligue des Champions, tugarutse nk'iyi Real Madrid, tugaruka nk'iyi FC Barcelona nayo itakiri mu higanwa. Hari hakanovera kavuye muri rino higanwa, sinzi kuri kurabibona. Ugerageje kuraba n'abantu ni bake bazi ko ino musi haza kuba demi finale. Urabona ko zino ekipe ziri mu higano hari ikintu kiba nkamo akanovera kaba mu higanwa, ibintu vyuko. Jewe papa ari umuntu twavuganye mu gatondo mbyutse, ego, ambwira ati ngo jewe sinarinzi ko uyu munsi hariho urukino rwa Champions League. Benshi navyo bazi. Ngo nabibonye ngiye kuraba skoro ya Manchester United na Brentford. Ndambona ngo Paris Saint-Germain Bayern ngo natangaye. Ni benshi batabizi kuko yaba yari Barça iza gukina au yari Paris Saint-Germain bambe yari Real Madrid iza gukina canke Barça, vyaba ari ibintu bigizwe nyene. Turaza turaca hirya no hino nkuko twayivuze. Hari menshi MERCATO ariko agenda avugwa n'inkuru nyinshi zigenda zivugwa hano ku mugabane wa Buraya, niho tuza kuba twibaza cyane ko niho hari na menshi. MERCATO ameze gute bwana Valles? Ameze gute MERCATO ndetse n'izindi nkuru ziko zigenda zikwa muri football? MERCATO novuga nko kuri FC Barcelona biyavuga ati ngo Xavi yari yavuze ngo hari abakinyi ashaka kugarura. Hariho mu gihe cyo n'ubu niza vari karake ni muhari mu gihe hari mu gihe ciwe, ego, ariko n'ubu bikavugwa ko bashobora kugarukanwa. Hariho Pedro, hakabaho Dani Alves, hakabaho ngo na Neymar, ngo hamwe na Lionel Messi. Ntasinda gucire mu byuvuga. Ese urabona bafashe icemezo cyo kubazana abo bagabo ko ari 4 canke ari 5, ubona hari ico vyomarira squad ya FC Barcelona? Ugerageje kurabana squad ifise no munsi Lamine abandi ba Rafinha bande, ugerageje ba Firmino Lopez, hari ico comara muri squad ya FC Barcelona? Oya, cyo comara. Kubera iki? Kubera icambere nuko bose novuga bose barakuze. Byari kumvikana baje nko muri novuga ko bamwe baba nk'aba directeur sportif bakora muri atapana kuza nk'abakinyi. Ego, aho nari kubyumva, ariko baje nk'abakinyi.
je mbona ngabo babihenze cyane. Bo hamwe novuga ngo ama transfer yaba kubera ki Barça iri kirakora ama transfer benshi bariko baravuga ati kubera ki Barça iri kirakora ama transfer igomba gukora kwinjira muri mercato izana abakinyi badakenewe finalima Barcelona iri nani ahubwo ego kimwe mu biriko biravugwa hariho ibi vya Rashford urazi ko bataramugura ego Rashford avuga ko ifuza kubandanya muri FC Barcelona kandi baramugura oya ntibaramugura ari ku ntizanyo ego ahubwo rero Barça je cyo mbona bivanye n'ugwego Rashford yerekanye ku rukino rwa Gari bahura na Getafe hariho n'izindi nkino yerekanye bahuye na Newcastle muri Ligue des Champions yari no muri Champions League yari yerekanye neza cyane Barça nitangizo 30 million hari make ku mukinyi wa Rashford ya mukinyi arafasha cyane kandi arakenewe yofasha ibintu bikomeye FC Barcelona ikindi naco haro n'inkuru ivugwa kuri Julian Alvarez Julian Alvarez aravugwa ko ashobora kuja muri Barcelona ariko ejo yatangaje ko avuga ati ibi byose ko biravugwa ni binyoma uwo ni Julian Alvarez avuga jewe sinkunda kwitaho ibinyamakuru byo byandikaho ariko kenshi ibivugwa mu binyamakuru aba ari binyoma ariko hari ibinyamakuru vyanditse inkuru twese tuba tuvuga ati hari nk'ibinyamakuru nka Marca Mundo Deportivo ivyo ni ibinyamakuru birinze vyandika inkuru kenshi abari iyi nkuru rero yanditswe na Fabrizio Romano kenshi bijya bari ivyo ujya turamwizera ivuga uko jewe ivyo bivugwa ntavyo nitayeho kandi inkuru zivugwa mu binyamakuru yego aba ari binyoma yongera ati jewe ntituragiranira ibiganiro na FC Barcelona uwo ni Julian Alvarez finalima nabo bakinyi Bafise n'aba manager babo aba bakurikiranira ibintu byabo acha yongera avuga ati jewe sinitayeho kubivugwa ico nitayeho ni jewe ni equipe yanje Atletico Madrid n'inzozi zacu zo gutwara ibikombe ndi kumwe na Atletico Madrid ayo n'amajambo yavuzwe na Julian Alvarez kuva gishika muri Atletico Madrid hajya amaze gutwara bikombe binga hari kumwe na Atletico Madrid nta na kimwe inyuma yo kudatwara ibikombe na kimwe aheruka gutwara Ligue des Champions hari mu mwaka wa kangahe mwaka wa 2020 yitwara muri Manchester City Voilà. Ino musi Alvarez ari muri equipe nka nani Atletico Madrid umenga ntibifise gahunda ku bikombe nk'ibi ugerageje kuraba nk'izi za La Liga bishaka kuba muri Big 4 ariko umenga ntibiri kirahatana igikombe sinzi kumaze kubibona ibishaka kuba muri Big 4 ize guparticipa muri Ligue des Champions no mu yandi mahigano mugabo gutwara Ligue nani igikombe cha championnat biracaguranye ivyo kuri ntutse kuri Diego Simeone Atletico Madrid yore twara ibikombe bya La Liga bagusa kimwe no kujya mu kocha wabo Diego Simeone mengari cyangana ijya timu afise yafise nk'umutoza nka Hansi Flick ndakubwiye iki gikombe baba kiri muri course na Barcelona bagusume ngo ntazi vyarimo nandi ujya mutoza arafise timu kweri ikomeye abakinyi beza urashaka kufise squad nziza ariko bikakunena ukuntu bakinisha Ntariyo nini nkuru yari kiravuga muri Real Madrid za Mbappé ba Chouameni ama transfer ba Mbappé Thibaut Courtois ariko azoba yanagarutse ku rukino bivuga akazoba yanagarutse ku rukino rwa El Clasico nabe ba Mbappé urana kari kintu nshiza ugerageje kuraba umunyegora akomeye cyane ubugusti isi fise ugerageje kuraba n'ibiharuro vyiwe agarutse akazoba ari preza ku rukino rwa FC Barcelona byo bari vyiza cyane. Izi nkuru za Mbappé uzibona gute wewe? Inkuru za Mbappé zamye zivugishwa n'ibinyamakuru byinshi. Yego. Duhere kuri Mbappé. Mbappé byamye bivugwa ko yifuza gukora cyane kube urukino rwa El Clasico. Yego. Azorukine. Yifuza gukira arashaka gukira byihuse. Yego. Urukino rwa Clasico wera urukino rwa Rayo Vallecano bazokina gari tazoboneka kweri iyo mvune ariko ruzoca rukurikira
azoba ari Classico yo kugiye rero yifuza gukora cyane urukino rwa Classico ruboneke. Hama kuri Thibaut Courtois nawe ngo azoba yagarutse kuri Classico, urumva ni ikintu ciza kuri Real Madrid. Dushobora kubona urukino rudoshe cyane hagati ya Barcelona ifise ba Rashford, ba Rooney Bardaji, ntibasanzwe bana masasu ajya kabisa. Hama muri Real hazoba hariho Vinicius n'uwo Mbappe ashobora kuzoba yagarutse. Thibaut Courtois urumva byose bizoba bimeze neza. Voilà, hariho amazina yavuzwe ntashaka kuza muri Real Madrid mu ntumbero yo kuzoza gufasha muri saison izokurikira. Twarabonye ba Mikel Olise, twarabonye ba Nuno Mendes, twarabonye ba Vitinha, twarabonye ba Ashraf Hakimi. Ese wewe urabona ayo matransfer abashaka gukorera ko urabona gute? Ubona ari abahe bakinyi bakeneye muri Real Madrid kugira ngo baze gutanga baze gufashanya na Real Madrid muri saison suivante? Ayo mazina yose ndiko ndumva nayo mbise ndumva haranavugwa ba Enzo Fernandez aho yahawe n'ibihano muri Chelsea kubera kuvuga ivya Real Madrid muravyibuka. Ego ni kuvuga duhereye kuri uyo Mikel Olise. Olise Bayern Munich yaratangaje ivuga ati abifuza Mikel Olise bose nibikunda uyu ari mu migambi yacu, niko ari muri project za Bayern Munich. Urumva ico ca Olise gisaniki ndakunda abwo ishobora gukunda. Harujya umukinyakina muri Chelsea Enzo Fernandez. Abandi biracavugwa gusa ntibiramenyekana neza. Enzo Fernandez birashobora gukunda kaja muri Real Madrid. Enzo Fernandez ugerageje kuraba urwego rwiwe n'ukuntu akina n'uburyo akina murana muri squad ya Real Madrid, hari ico bizofasha aba ba Vitinha bose bariko baravugwa. Ese urabona aho igwa ya Real Madrid ni ku ruhande rwo hagati muri mediane cyane mu ruhande rw'ubusatirizi cyane muri defense? Nshaka duhere ngaho. Real Madrid ntigwaye mu busatirizi. Yego. Kandi Real Madrid ishobora kubigwaye hagati. Hagati irashobora kubigwaye. Inyuma na muri defense. Muri defense rimwe biragendeka kwera barafise umusore yitwa Edouard Mendy. Asiyo Edouard Mendy ni ujya Mendy akina ku stade. Mendy akina ku stade. Ferran Mendy. Yes, of course. Ujya sumu defenseur wo kubekira ko equipe ku buryo wovuga ngo ngiyi ni equipe ngo nishimiye Mendy. Ino munsi aramukinisha ejo hirya ejo akamwicarika. Ejo akamukinisha akamwicarika. Niyo mpamvu ujya atari mu defenseur wovuga ngo niwo uri kurahagarira kandi urumva ngo ni defense ngo wo pangira ko projet z'umugwe. Ni nk'aba badini ujise ni nk'aba banani ba Rudiga bariko baravamo. Rero muri Real Madrid ikintu gikenewe bro, ikintu gikenewe ni kunagura inyuma muri defense haragwaye cyane. Nico kintu nabonye mu nkino zose Real Madrid yagiye itanga ibiharuro bibi, warabona kari kujagara kwa defense. Ino musi kuba ufise defense ngo nguruma ngo ya Militao ni wari karafitinga muri defense ya Real Madrid. Oya papa. Yego. Militao ni yari karafitinga none ubundi mu defense gozana hajya hagati nyuma muri Real Madrid. Yego. Ferran Mendy je ntihonza nakara mu defenseur mwiza. Inge ndacavuga. Haro Ferran Mendy na Rudiga. Reka ndakwereka aba defenseur ino musi ya Real Madrid iri kirifashisha. Sivyo? Trent Alexander-Arnold, sivyo? Ama Adini Ujisen, hariho Rudiga, hariho Eder Militao, hariho Ferran Mendy, hariho na Carreras, hariho na nujya Dani Carvajal, hariho nujya abakina kuri zitatu, ujya kina kuri zitatu basimburana na Mendy ninde kuri zitatu ni ujya Francesco Garcia. Voilà. None mwugo rutonde gose ndaguhaye ni yahe nuruhe rugero rwa defense wovuga ati aba ba defenseur n'abadahegayezo
babandi babatitire baba bazwi ko bakina atari babandi baguma bahindagura. Wazirya defense yakinye ku rukino rwa ruya rukino banganije na Real Betis. Ya defense irakomeye cyane. Sawa, urazi kintu niko ndakubwiye. Kubera defense mugabe tsari preza misi yose. Uza gusanga ari dazade. Ino musi arayishira ejo akapangura gashirama. Ni kuvuga ntavyo yizeye. Ijya defense gituma idakunda gutangura. Mendy yari mu mvune. Kandi Mendy n'umutitire. Mendy arazibira papa. Kuzibira ndavyumva. Ariko man hariho aba defenseur kabisa ubona ko atarabo kubakira ko ikipe. Ahubwo Real Madrid ni iguro mu defenseur, aba defenseur nabyo birakwiye kugura aro numvise bashobora gukura mu Budagi. Nayo n'aba defenseur ko arabahiga ko arabarondera. Urumva nayo nico bariko barakibonye ko kiri mu bibazo biri muri Real Madrid. Gusa no kuzana mu miliyen naco ni cyiza. Kubera bakeneye abasubirizi bari kugura nabo bacu bamenye bari bavuga ko bashobora no gusohoka bakamavinga nuko bikiri yanko ntibiraja habona officiel mugabo biravuga ko bashobora no gusohoka. Enzo Fernandez n'umukinyi akomeye, inguvu arazifise kandi arafise na technique, atsinda, azi no gutanga amapasi. Urumva umukinyi abakeneye muri Real Madrid. Rero hama twashobora gusimbira hari agakuru kako karavugwa muri Manu ka Bruno Fernandes ashobora kwandika amateka muri season. Ejo yatanze ku rukino batsinze ibitsindo 2-1 Brentford. Yaratanze assist. Acha kwiza assist 19 mu mateka ya Premier League. Umukinyi afise assist nyinshi ni Thierry Henry yakiniye Arsenal afise assist 21. Ni kuvuga difference ya tsinga zibiri. Voilà. Ariko hagati yabo hariho uwo bita Kevin De Bruyne afise assist 20. Hama Bruno Fernandes 19. Rero bisaba ko agira assist 3 mu nkino zine zisigaye za Premier League. Acha gahigo ka Thierry Henry. Adoshabwa urumva ko azwara amateka adasanzwe kuri uwo mukinyi wa Manchester. Urabona ko no muri Portugal ari umwe mu bakinyi badahegahezwa. Urabona ko abakinyi baba majere bagendera ko. Urabona ko na Cristiano yigize kumuvuga ko Amajambo meza, kubona ko avuga ati n'umuntu mwiza. Pogba mu kiganiro yake aratanga ryari yavuze ati Bruno Fernandes yabatakina mwingi mu mugwi nka Manchester yaratwaye Ballon d'Or n'ubushimwe butandukanye. Haro n'amajambo yavuze ryari Bruno Fernandes avuga ko jewe nzokora ibishoboka byose kikombe cy'isi ndagihe Cristiano Ronaldo nisunze kuvyo Cristiano Ronaldo yahaye football ndetse n'isi. Je nzokora ibishoboka byose gikombe ndagihe Cristiano Ronaldo na Portugal. Byo bari vyiza kuko nico kintu cyane niyo etape ya nyuma Cristiano abutse kugira ngo ajaze myself. Sawa. Yatsinda ibintu byinshi cyane. Atwaye igikombe cy'isi bizo ari vyiza kurusha. Biravuga ko na Lamine Yamal ahari inkino zo igikombe cy'isi atazoboneka. Sinzi ko wabibonye. Lamine Yamal biravugwa ko imvune yagize nuvuga sezo yiwe muri La Liga yararangiye. Bivugwa ko ashobora gusiba inkino zibiri mu gikombe cy'isi. Urukino rwa mbere bazohura na Cape Verde hamwe n'urukino bazohura na Arabie Saoudite. Hargiye byoshoboka kanasiba n'ugwa gatatu muganzi zorenga 3. Mugijya mvune nabona umenga ntisamaje sana ubona ko wera yari mvune imarindwi 5 gusa gira na mamiskre yagize ingorane uko. Voilà. So reka ndabibutse ki yari Nuja Sport ikiganiro c'inkino kabisa twatwe turaganira umupira twatwe turaganira sport muri rusange kugira ngo neza twungura ubumenyi kuba turi ngaho tukuri mikoso uko tubarusha ivyo kuko nibi turiko turavuga waja kuri Facebook canke handi ukana biraba ariko igituma football ari ikintu gihuza abantu
niyo mpamvu twicara, nico tugituma cyitwa ikiganiro, turaganira namwe mugatanga ivyimviro. Rero ikaze ni karibu muri commentaire, mufise intererano mwo duterera mu kudutera intege canka se no kuvuga uko uvyumva ku vyo twavuze ku makuru y'ino munsi. Ariko kandi reka tugire ko tunabashimira Varese, tubashimire katubashimire, murakoze cyane. Yari Nuja Sport. Niba utarakora subscribers ntabufyonde ngaho shiro subscribers, mantere zanyu ibyumviro byanyu birakenewe, nivyo biba binakenewe cyane cyane. murakoze cyane. Yo reka nanje turabashimire, urana ko witwa Varese kabisa avuga ati ntiyogenda dakengurutse. Reka duze dusubire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye no kuri Nuja Entertainment, cyane cyane muri Nuja Sport. Tugiye kuza turaba ama update yagiye atandukanye ku makuru y'inkino. Reka duze dusubire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Yari Jamura Foreign, Hasta la vista.